Dalila. Tembera igisagara na Dalila. Mwaramutse mwese canke mwiriwe bivana naho muturaba muri ngaha nyene mu gihugu mu Burundi canke hanze muri diaspora mukaba mwumva ururimi rw'ikirundi turabahaye ikaze mu kiganiro mukunda cane tembera igisagara na Dalila. Uno musi rero natembereye mu gisagara ndabereka inyubako nshasha, inyubako baheruka kuguruza icesi ibikorwa vyayo. Ego tukaba twashoboye kubona umumanagere wayo yaduhaye akanya gato kugira ngo dushobore kumubaza ibibazo namwe mukeneye kumenya kugira mumenye vyose ivy'inyubako, ibihagize, ibihakorerwa nkuko musanzwe mubizi niko tubikora. Reka rero tumuhe ijambo tumubaze ingene yitwa hama tumubaze n'ibindi bibazo mu nyuma. Murakoze. Je nitwa Dalila Nimpagaritse, nawe witwa nde? Murakoze Dalila, nitwa Mystique Nibitanga. Nkaba ari jewe ndongoye ibikorwa bikorerwa hano muri Compimex Parking. Ego. Iyi nyubakwa rero izina ryayo nkuko heje kurivuga ni Compimex Parking. Yoba yubatswe ryari, umusozo w'ibikorwa vyo kuyubaka yatanguye ryari? Compimex batanguye kuyubaka mu myaka nk'itatu iheze, ariko ibikorwa nyezina vya hano hantu byatanguye mu kwezi kw'indwi itariki imwe. Niho twavyuguruye, niho twatanguye gukora, ariko nkuko mubizi itariki 20 niho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaje kuvyugurura ku mugaragaro. Ego twarabibonye ku marezo sosiyo, natwe tuvuga ati reka ntidutangwe kugira ngo dushobore kumenya vyinshi. Rero iyi building, iyi novuga ko ari bâtiment mu gifaransa, inyubako mu kirundi ijejwe iki, yaje gukemura iki ngaha mu gisagara ca Bujumbura gitandukanye n'izindi nyubako tuhabona? Ego uko ubibona iyi nyubako ni nyubako nini, ifise ico twokwita amanivo 5, ariko nivo 4 ni parking, kandi ico no kwita activité principale hano ni parking. Ukuvuga rero umbajije neza, umbajije ngo yaje gukemura iki mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko mubizi hano mu gisagara cacu ibikorwa byinshi bikorerwa ahantu hegeranye, bigatuma abantu baparika imiduga ku mabarabara ku mpande zose, noneho ugasanga hariho embouteillage, tutibagiye n'ukuntu kenshi imiduga usanga yahononekariye bakiba ivyuma bimwe bimwe. Rero iyi nyubako yaje gukemura ivyo bibazo, kuko twebwe hano turabaparikira hanyuma tukanabacungira mugatona imodoka yanyu imeze neza atakibazo na kimwe. Rero twaje kugabanya iyo embouteillage, ako kajagari kari mwibarabara. Ego iyo concept ni nziza cyane, kuko umuntu w'umu investisseur mu bintu vy'inyubako ararondera ikintu kizana solution, akavuga ati reka jewe mbu wa mbere ndagitanguje. Ico rero ni ikintu ciza. Rero ngaha muri ino nyubako tuhasanga iki? No kuvuga ko atari iyo parking uvuze, ibindi bintu bihari nibihe? Ego nkuko muza kubatembereza mukabibona, hano hariho amashop.
ngira mwabibonye mucinjira hariya kwibarabara turafise amashopu 3 hariho alimentation hariho pharmacie hariho na shop idandaza ibintu bitandukanye ibyambagwa by'abantu amasakoshi amavarizi n'ibindi ariko kuri nivo ya mbere iyo no kwita nivo ya mbere uvuye hano naho hariho ibikorwa bihakorerwa hariho salon de coiffure y'abagabo hakabaho na salon de coiffure y'abakenyezi kandi bakora neza n'ukuri hanyuma hariho na agence de voyage ku bantu bafata ingendo n'indege hariho agence de voyage. Urumva rero hariho amaduka makeyi mugabo si menshi mugabo ni iki cyatumye muvuga ati nayo nyene tuyongereze cyane cyane kubera yari kwibarabara novuga ko riri hagati mu gisagara? Ntivyari bihagije ko haba parking gusa ariko habayemo n'amashop habayemo n'andi ma activité biramera neza cyane gusumbya kubera ko harabaho movement y'abantu abantu baza gushoreraho baca baba n'abakiriya bacu ikindi bahabone yego ntaguciriyemo ikindi kintu dukora hano turafise ama toilette publique turafise ubwiherero niko babwita mu Kirundi ubwiherero bw'abakenyezi n'ubw'abagabo kandi bufise isuku rikwiye. Nukuri ico kintu nibaza ko aba internaute bamwe bagisaba kenshi yuko mu gisagara ca Bujumbura hogwizwa ibintu by'ubwiherero rusangi aho umuntu ashobora kumva afise iyo bezwe nyene agaca yirukanka akavuga ati muri rya nyubako ndazi yuko nza ko haronka ubwiherero niyo nayo nyene ni solution nziza cyane mwazanye. Ego nagomba tubabaze rero accessibility yaha uravye ni bande bahinjira bazokoresha izo toilette publique muvuze? Izi toilette publique zikoreshwa n'abantu bose hari abarengana hari abaza guparika imiduga hano bakahakenera ego rero ni ku bantu bose barengana abahakeneye bose hariho urabona hano mu gisagara ubwiherero rusangi ni buke sinzi uko bunahari ariko abenshi baza batugana hari n'ababa bavuye ahantu hategereye cyane hano ariko kubera isuku rihari bakavuga ati turagiye hariya ko hari isuku nta ngwara tuza kuhandurira cyane gose kuko muzohashira n'abakurikirana nyene iryo suku. Ego hariho ikibazo ca tarifu kuko abantu ntibogenda batamenya ati none amatarifu yanyu yo nk'ubwo bwiherero n'izi parikingi tumugira mu dutemberezemwo yagenda gute? Ni ku munsi ni ku ndwi aho tuko tuvuga parikingi ni ku kwezi canke nizo toilette nyene publique nangahe kwinjira? Duhereye ku vya parikingi turarihisha ku munsi kubinjira basohoka turarihisha amahera 500 ku isaha ariko twarashizeho akarusho ku bantu bamazeyo umunsi wose. Ni ukuvuga iyo umazeyo umunsi wose twe dufata ko umunsi wacu ugarukira kuri 3:00 z'ijoro. Ni ukuvuga duca tukugabanya ukariha amahera 5,000 aho uba watanguye mu gatondo saa moya kugera 3:00 z'ijoro aho duca tukurihisha amahera 5,000 gusa. Hanyuma ku bantu bavuga ati twebwe turarihira rimwe ukwezi kose kandi ni nabo dufise benshi cyatweretse ko abarundi abanyagisagara bari banyotewe ico kintu. Abantu dufise ngaha benshi bariha ku kwezi baraza bakariha duca tubagabaniriza tukabarihisha 90,000 ku kwezi. Ni ukuvuga 3,000 ku munsi. Ako niko ego niko karusho duha ku bantu baturiha ku kwezi kandi nukuri reka nce mboneraho gushimira abantu bavyitavye cyane. Turashimira banke BCB n'abakozi bayo kuko bari mu bakiriya dufise ngaha benshi. Turashimira Fond de Microcredit Rural kuko nabo n'abakiriya bacu baturiha ku kwezi ariko turafise n'abantu no kwita aba individu baturiha ku kwezi kandi nibo benshi gusumbya baza bariha basohoka.
urumva hari abantu bafuye kuyibona mutanguye baca bafata iya mbere ati nukuri icyo kintu twari tukinyotewe cyuko imiduga yacu iba en toute sécurité kuko turaba tubona ubusuma bw'amaretrovizere kandi ni parking iri indani gutya ikingiye indani na les intempéries aho imvura buca itangura kugwa imiyaga n'ibiki ushobora gusanga aho umuduga wawushize imyuzure yawo utwaye ivyo byose ngaha urumva yuko bitazoba urumva aba bantu bafashe ya mbere mwobwira iki abandi bakiduta ati peut-être ayo mafaranga ni menshi mugabo nta akiyumvira inyungu y'amafaranga muga ntiyumvire ineza y'umuduga wiwe mwobabwira iki kugira ngo mubahamagarira ari benshi kureka gushira imiduga kwibarabara bayizane ngaha mu nyubako iwanyu? Ku by'ukuri akamo ka mbere tubatera ko kuzana imiduga nuko umutekano hano urizewe cyane. Turakoresha ubuhinga bwinshi mu gucungera umutekano w'ino nyubakwa n'ibirimwo ku buryo n'ukuri imodoka yawe uyisize uyisanga imeze neza. Kandi ntiduparikira imiduga gusa burya n'amamoto turayabaparikira nabo nyene turabaparikira moto sinari nabivuze bo tugira forfait tubarihisha 1000 urumva moto yawe ntasubire kuyitwara mwibarabara oya nukuri bazizane rero ndateye akamo abanyagisagara abegereye hano nabegereye inyuma y'ino nyubako bazane ibibanza birahari dufise nivo zine zose turaparikiramo nico nagira nakubaze capacity niyo naringezeko capacity y'imiduga ishobora kuzura ino nyubako yose ingana gute? Ngaha duparika imiduga irenga 350 irashobora wow ni myinshi cyane sinarinda vyibaza ego irajaho neza cyane ego surtout ko n'abantu basigaye bagura imiduga ari benshi umva yose ntiyokwiye kwibarabara ariko abo bashoboye kuza ngaha muri ino nyubako bazabafisa akarusho urumva kuko yisiga ahiwanyu none umuntu arashobora kuvuga ati ndavoyajije ndasize uno muduga ngaha n'amezi angahe n'abiri ndagiye hanze hamani nagaruka nzowutora ngaha peut-être aba muri intérieur nko hagati mu gihugu akavuga ati ndawusize ngaha ndagiye hanze hamanzushe ndawutora ngaha. Abo bantu turabafise cyane basiga imiduga yabo ngaha bakavoyaja bakaza bakawutora inyuma y'ukwezi inyuma y'amezi 2 turusanzwe tubafise kandi nta kibazo na kimwe bagira baraturiha hama natwe tukabacungira bakagaruka bagatora imodoka yabo imeze neza. Abaduga mu manza ruguru kubera urabona hari n'igihe bitaro bigorana bagafata ama transport en commun bakavuga ati imodoka yanje kandayisige hano ndaza kuyitora nimugoroba ninataha banabo turabafisa abo bantu rero karibu nabandi ego rero inyubako turazi ko ari ibintu ishobora kuba ifise perspective d'avenir ego nibihe bintu mubona ko bishobora kuzongerezwa ko sinzi concept muyubaka ko hari ikindi kintu indi facilité nimwe novuga iyindi infrastructure muzongerako infrastructure dusanga ngaha tutamenyereye nizihe canke izo muzokongerako muri kazoza nizihe? Ego Compimex n'umugambi muremure nubwo twabwiye ngo iyi nyubako ifise nivo zitanu nivo zitanu gushika uyu munsi ariko turiko turabandanya umugambi nuko hazobamwo supermarket hakabamwo restaurant nini nziza hakongera hakabamwo na salle y'imyidagaduro canke salle d'événement niko twovyita. Urumva hazoba ari ahantu ha grave cyane hamaze kuzamwo ivyo vyose hari abariko barabaza ati none amantuzeye y'ukuruwa aracahari canke yama boutique mwatubwira canke yose yaramaze gufatwa? Oya nukuri kubera ko zitari na nyinshi cyane kandi kibanza kira ahantu heza kandi kubera ayo mafacilité yose twagiye turavuga barabitanguranywe byarahetse. Umugambi azogarukana
novuga yuko umuntu yubatse ikintu nuko abona kiriko kirafunctiona neza agashobora no kuronka imutahe yawushizemwo nawe ukagaruka la longue ibintu nk'ivyo mwibaza yuko iyi nyubako izobandanya ifashwe neza kandi igakora icyo yari ijejwe. Yego ivyo turavyizeye cyane kubera ko hano dufise abantu bajejwe kubungabunga iyi nyubako mu buryo bwose, hanyuma turavyizeye ko abantu bazoyigana hama igatera imbere tukabandanya, kuko umugambi si uwo kubaka iyi parikingi imwe gusa, ariko akose nari nakababwiye hariho n'uwundi mugambi abubatsi inye bafise wo kubaka iyindi hano nyene mu gisagara hepfo gatoya. Ni ukuvuga ko ibice bitandukanye by'igisagara kiriko kiraguka, inyubako nshasha nk'izi zirimwo ibintu vya none twabonye za infrastructure nako ndakubaza zari ya masansere, ngira ngo muraza kuyadutemberezamo kubera si inyubako zose zifise asansere. Uwubatse ubu wese ariko aragerageza gushiramwo ivyo bintu byose kugira ngo umuntu ntaduge n'ama escalier urumva. Ariko ndavuga ego asansere ziba zikenewe kubera ko hariho abantu b'amagara makeya badashobora kumanuka ku ngazi, ariko akavuga ati ikibanza hasi cuzuye reka mparike hejuru, rero acamanukira muri asansere canke hageze ko atora imodoka yiwe akadugira muri asansere bikamworohereza. Ivyo byose rero baravyiyumviriye ko kugira ngo baba abantu batashoboye badafise imbaraga nyinshi zo kuduga no kumanuka nabo baronke ubwo burenganzira. Ego hari abantu bibaza ko iyi nyubako iri kuri surface ntoyi, mugabo twagomba mu bisanzwe nubwo amametero kare canke ayo bita ama-are, iyi parking iyi nyubako iri ku ma-are angana gute kugira ngo babone bayihe igishusho cy'uko ingana nk'uri karaturaba ari hanze, kuko yumvise ama-are aca yisitiwe akavuga ati inganuko iri muri tere inganuko. Bihava bingora gato bihava bingora gato ku precisa ngo biri ku ma-are angahe, ariko dufatiye hamwe fata ko nk'iyi nivo zo hasi kubera ko ziriko n'amashopu zishobora kwakira imiduga irenga 70 n'iyindi, izo hejuru ni 100 zishika. Ucabumva yuko aho hantu atari hatoya. Ego turabashimiye ku kanya mwafashe kuko kugira ngo mubwire abantu bishasha biri mu gisagara iwacu ca Bujumbura, igisagara ciza cyane dukunda tukibayemwo tunezerewe, tongera tubifuriza akazi keza ngaha hantu, kubera umuntu iyo ariko araronka ibi byose akeneye mu buzima, ubuzima bwiwe bugenda neza. Rero mugire umunsi mwiza. Murakoze, natwe turabashimiye kuba mwatwiyumviriye mukaza kutugendera. Karibu n'uwundi munsi. Murakoze. turacari ko hariho ama-accessoire n'amatarajaho mugabo uzosanga hari nk'amabeba. Ego abagore cyane cyane barakunda kwirara kwihera ko bakenyezi habaye hariho ikiyo cyo kwiraramo vyiza cyane, biriko birakorwa navyo nyene mu minsi mwagaruka muzosanga kihari. mugabe izi sicyo kimwe na ziriya nombre oya ziri 6 urabibona ko ataco zibaye. Isuku baguma bakora ku mwanya kugira ngo kugira ngo na za ndwara zandukira imicafu ntizigire aho zimere. Uvuye rero arakaraba hariya afise amasabuni
umva ya sensa yawe asha y'amajana 5 asha ko naco ubonye nta na kimwe ubura vrema ashuka okay duce muri asansere tuje asansere tuvuga hejuru iyo asansere ifise kapasite yo kwakira abantu 13 ni ukuvuga ipima itoni ni ukuvuga ibiro 1000 abantu 13 bashobora gukwirayo bakagira rimwe yego hama ikagenda neza yego yego iracyari bishasha nyene nunayumva ko uriko uragenda kubera abantu bayitinya oya ariko hano birizewe kubera ko niyo amatara acitse dufise groupe electrogene hariya hasi nini cyane iri automatique amatara ahita yiyatsa nta muntu ashobora guherayo oya nta muntu ashobora guherayo niho bazoba mu supermarket hano hejuru ahantu tuzobanza bashireko iyo salle d'événement hajeko na salle d'événement supermarket ningaha hasi gatoya ariko hazobabona restaurant restaurant niniya cane ico kintu kirakenewe mu nyubako nshasha kiba uburyo umuntu yinjiye azosoma yongera aryoherwe yongere bamusokoze byose akabikorera ngaha mbega ko mutiyumviriye gym nayo nyene kubera ko bibandanya biza ko hatazobura ngo nta wigera amenya yego okay urabona hari view nziza cyane hari view nziza y'igisagara ukabona igisagara cyose kabisa ni nini era naho twovuga ngo turyamare cyangwa turavuga urabona kiriya kintu ubona hariya kugira umuntu avuye ino n'uvuye hariya ntibakunda nicyo gituma kiriya kintu kirimo hajya kimugire kajya karibu kajya iyi iyo ni ya asansere ni ya yindi nini imanuka visaje yini yo kudugana muri urumva ni asansere nini yo ushobora kudugana ibintu bijya no muri supermarket He's showing me the infrastructure na babazanye the fire. ziri mu nyubako ziri moderne ibi mu kirundi babyita kizimyamoto sinzi ko ari kirundi cyangwa ari igiswahili yego rero hano utwo detekteur iyo habayeho nka esanse bitakuyobora ni nka kizimyamoto amazi ashobora kugira
oya ivyo ntivyobura muri nzeri ya none kubera turazi ko imiriro ari ibintu bishobora kwaduka bivuye kuri iki na kiriya ni nka precaution itegerezwa kuba mu bantu nzeri urumva mwarakingiye mwarafashe mesure zose z'ukinga inyubako ibe mu mutekano ntangere gutyo rwose iri rero niryo barabara ry'imiduga turiko turagendagenda tuvuye kuri nivo ya kane imiduga ica ngaha nyene nabonye hariho na yama flash twa dupankarte tuca tubereka werekana hano hariho cakire na kiriya kugira ngo n'uvuye hariya ntibavugana kuko uri kuramanuka urabona ko tubona hariya ushobora yo kumugenda kuba bakubona abantu baramaze gutangura guparikiye okay bamwe okay urabona ko akamo kaza katanguye kwifata cyane rwose uyu muntu ahari aratekanye ntashobora kwiyumvira ati umuduga wanje ikintu nk'iki caje hageze cyaje hageze madamu aha nyene rero niho uca isohoka aho yinjiye yego musangiye n'abariya hasa neza kuko hatereje amaso ukabona hasa nabi byoca bibisha hari amasaro turaca ko gusa mugabo hatanze mu kugira gusa nta kibazo hano harimo agence de voyage aha ahanye nubwo mubona atamuntu hariyo naho harafashwe ni hanini cyane baje hari umuntu agiye kuhakorera bamaze kuhafata ari ku isoko rero oya ari ku isoko hari rero agence de voyage Lucky Tour and Lucky Tour and Travel. Hello, good morning. So we are just showing the buildings, facilities. Yes. Nice day. Okay. 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 Hodi. Marafune. Karibu tunatembelea nini? Yeah? Maramutse. Okay.
Twinjire. Oui, mwaramutse neza. Ni salo, ni nini kabisa haragutse. Ni salo y'abagabo. Tuyibona turi hanze ntitwomenya ko hameze uko. Arikara. Okay, Si c'est VIP. Je voulais juste montrer lesquels dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Jambo sana kaka. Jambo dada. Habari za leo? Habari za asubuhi. Salama sana dada. Na mimi ni bien. Tulikuwa tunatembea mwa hii mjengo wa mpya, mjengo mzuri tuliona chini. Sasa tunakuwa kwa hii niveau tunaona pako salon. Hii ni salon salon gani? Salon ya watu gani? Hii ni salon ya wanaume inaitwa Power Salon. Oh, Power Salon. Mlianza kutumikia hapa lini? Juu tuliona hii mjengo ni ya mpya. Okay, hapa tumeanza kutumikia mwezi wa 12 mwaka wa 2023. Okay. Sasa palishaanza kujulikana, mnapata ba client, palishaanza kupa frekante. Ndio wakili wameshaanza kupa frekante, wanakuja wengi sana, wako wanakuja kabisa wateja. Ndio wako wengi sana kabisa. Ndio. Sasa ni Juni katikati mji wa Bujumbura, watu wanapata kimyozi wakali sana. Wanapata vinyozi wakali sana kabisa. Stile zote zenye ziko trending zenye ziko ala in. Ndio stile zote wanazotaka kabisa zinapatikana. Hapa tuna vinyozi wakali, tuna Dams Barber, tuna Leons Barber, tuna wengi kabisa wananyoa vizuri sana. Mnafanya na massage vile tunaonaga mnakosha kichwa, vyote hapa wanavifanya. Ndio hapa tunafanya yote kabisa, na massage ya kichwa tunafanya, soin de visage yote tunavifanya kabisa, wanamkosha tukimaliza kumunyola, akitaka hata wampanguzia hapa wanamfanizia, safi sana kabisa. Okay. Tunafurahi sana kama gisi mlitupatia nani kidogo ya kutujulisha, na tunawatakia kila laheri. Asante. Hizi ni viti za kunyolea kwa watoto. Yani kama unaleta watoto tunawanyolea hapa hivi. Ikiwa ni mtoto kama hajajua kutembea bado vizuri, tunamuikalisha hapa ndani na anawasha hapa hivi. Akisha washa hapa tayari anaanza kupiga na kamuziki ili anakuwa anasikia raha, hata kama ni kalialia hawezi tena akalia. Yes. Ndio kazi ya hii hapa hivi. Unasikia kama iko na maklakson yote, masone yote vinalia kabisa. Hata na moyo pia tunawakaribisha na wao mtuletee watoto wenu, tuwanyole vizuri hapa, mtuletee hata wale wa manajere wenu nao wakuja hapa, nao tutawapiga zile kwafe kalikali za East Africa yote, za Amerika zote. Tunafanya kabisa kazi vizuri sana. Na madredi mnayatrete, mnayakosha vitu kama hivyo. Kuhusu madredi, fasi ya madredi ni ngambo ya kule kwa wanawake, kwa sababu sisi hapa ni wanaume. Fasi ya madredi kuna watu wa madredi kule vile kwa wanawake ndio wanatrete madredi, lakini sisi hapa tuna shave tu. Ndio kazi tunazofanya hapa. Just hair cut. Ndio tunakata tu hizo. Mimi nafurahia kaka kitu. Niko na watoto wadogo, ifo ni walete hapa. Walete kabisa, tutawafanya vizuri sana, tuwapiga kofi nzuri sana. Asante sana. Hapa tuko kel batima inaitwa aje? Hapa tuko batima inaitwa Compimex Parking. Ndio tuko ndani hapa. Merci beaucoup frère. Okay, merci beaucoup dada. Okay. Na karibu tena, à vous autant. Okay, merci beaucoup.
mwaramutse neza. Mwaramutse cyane gose. Je nitwa Dalila Nimpagaritse, nkaba mfise ikiganiro gica kuri chaîne ya YouTube kivuga tembera igisagara na Dalila. Two turaba ibintu rero biri muri inyubako nshasha. Iyi nyubako bayita ngwi. Iyi nyubako bayita Complimex Parking. Ariko namwe mwaraharonje, mwarashoboye kuharonka iduka. Iri duka naryo ryanyu bagita ngwi. Ego twararonse iduka, iri duka ryitwa Big Tree Business Company. Ego muhadandariza ibiki naho babibona kuko vyeraboye peut-être uciye ku mayange. Muri Big Tree Business Company tukora ibintu bitandukanye, turadandaza ibirato, hariho impuzu, hariho amavarize. Tufise ibintu byinshi dushaka no gushiramwo, nk'urabona hariho amasakame y'abakobwa y'uburyo butandukanye, hariho impuzu z'abakobwa, vuba ibirato by'abakobwa birinjira, no kuvuga yuko dutegeza kwakira abantu batandukanye kandi bifuza ibintu bitandukanye bigezweho do quality. Kuko abantu benshi barazana ibintu bidafise amakarite ugasanga bariko baridoga, ariko muri Big Trees Business Company turagerageza kuzana ibintu abantu bakagura ikintu babona yuko ari do quality. Yego. Mwiyumvise gute mushoboye kubona inyubako nshasha nk'iyi iri ahantu novuga hari accessible hagati mu gisagara ije kugira ngo mushobore kuhazana amaduka yanyu, mwiyumvise gute? Mbo kubisanzwe ni ikintu kitari kimenyerewe mu Burundi ko haba hariho inyubako nk'iyi igezweho twabona mu mahanga, ntitwiyumvira yuko mu Burundi kenshi bishobora gushika, ariko kubona bije cari ikintu kidasanzwe kandi twakonze. Natwe kuronka aho dushobora gukorera ahantu hari ikintu gishasha kandi kigezweho, twabonye yuko ari ikintu gishobora kuduha avantage no kubakiriya. Nukuri namahoro twarabifise neza kandi n'iterambere ry'igihugu. Yego cyane. Rero abakiriya ngaha murabaronka mukabaha ibintu nyene ku kabeyi keza. Ego cyane gose akabeyi ni keza, tubareza ibintu do quality kandi uwuje ntiyidoga, abandi bakagaruka ko basanze ibintu baronka ibintu vyifuza. Bamaze kuhamenyera none abarenganye barinjira facilement bakabaza ati murabona nk'iyi varize ngomba kugurira umwana wanje tugira dufata aka voyage agacoza ati kano kavarize ni keza, mwumva bahamenyereye. Bahamenyere kuko les produits tatangoranye siyo ama produits dufise, bisigura baraza bakagura tukazana ibindi. Byukuri barahamenyereye, barinjira barabaza bakagura, byukuri ni sawa. Turabashimiye ukanya mufashe kuko tuvugisha kuko umva twatembereye hose ntitwari kugena tutaravye no ngaha kwibarabara. Merci beaucoup. Izina ryanyu mwitwande? Izina ryanje nitwa Richard. Okay. Sawa, uzurabe kino kiganiro kugira ngo urabe iduka ryawe aba diaspora n'abantu bose bari hagati mu gihugu bahamenye babandanye baza kubashorera. Murakoze. Merci beaucoup kari turahaye ikaze abantu bose muri Big Trees Business Company kugira bashobore kuronka ivyo bifuza ku kabeyi keza kandi kuri qualité bifuza nziza. Merci beaucoup. Akazi keza. Bonne journée. Okay. Sawa rero murakoze cyane ko wafashe akanya mu kazi kawe kwereka inyubako nshasha. Nibaza yuko abantu benshi bazokunda kino kiganiro ciyi building nshasha mu gisagara twaberetse. Murakoze. Akazi kose yego. Nawewe reka ndagusezere. Ego.